Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 17 z'ukwa 10. Ibihumbi by'abantu bunamira Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya bateraniye muri stade y'igihugu i Nairobi mu muhango wo kumusezera wateguwe na leta. Mu Rwanda turaganira n'umugore warambiwe no kubura akazi kumwuga yigiye bw'icungamutungo agafata umwanzuro wo korora inkoko. Uw'amahirwe ubundi ni ukabona. Mbona ko n'ubundi guhora umuntu ashaka akazi ntakabone, mbona naguma ndindira cyane ntegereje gukorera abandi. Nigira inama yuko nanjye natangira nkahera kuri bike nkareba ko bikunda. Uraza kumva urwego agezeho mu kanya mu kiganiro baza muganga. Uyu munsi turajya mu Burundi hamaze igihe havugwa indwara ya kolera yabaye karande, ariko se ngo mu duce ikunze kwibasira impamvu z'umwihariko zituma itarandurwa burundu niziye. Nahantu usanga hari abantu bakivoma amazi yo mu kiyaga ca Tanganyika canke bagakoresha ayo mazi nyine mu guteka ibintu ntibaheze ngo babihishe, cyangwa ugasanga mbere hari n'abayanwa. Umva mw'ico gihe iyo ngwara biragorana yuko yoranduranwa n'imizi. Hari navugwa mu mikino nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Ibi byose n'ibindi ni mu kanya nyuma ko Siraka Muhaba nayo atugezaho incamake andi makuru ya BBC avugwa ku isi muri studio za BBC Nairobi. Abantu bari hagati ya 10 n'ijana barakomeretse, benshi muri bo cyane gose nyuma yaho isinzi ry'abantu ryari ryaje gusezera ubwanyu mu munyepolitike akomeye cyane ho muri Kenya Raila Odinga rishwabadukiye rishaka kuraba isandugu rimutwaye. Itorokanizo ry'amakuru ry'Ubufaransa rivuga ko abamenyesha makuru baryo bari kuri ico kibuga babonye abantu benshi bagwa hasi, bamwe baravunagurika amagufa, hamwe na ruse habani nka 5 zaje gufasha abababaye cyane. Mu ijambo ryiwe Perezida William Ruto yavuze ko Odinga atashe iwabo heza, aca anaririmba imwe mu ndirimbo we yahoze ari umushikiranganje wa mbere yakunda cyane, Farewell ya Harry Belafonte. Amasezerano y'imboneka rimwe yo kugabanya ivyuka bihumanya ikirere biva mu mato yahebwe inyuma y'ivyashikirijwe ku munota wa nyuma n'igihugu ca Arabia Saudite. Ibihugu birenga 100 byari byakoraniye i Londres kugira byemeze ayo masezerano yari gushiraho amande kuri ba nyene amato batoba bubahirije urugero rw'ivyuka rwashizweho. Ariko Arabia Saudite yasabye ko botenyenya kwiga ico kibazo mu kiringo c'umwaka, iciyumviro cashigikiwe na benshi. Igihugu ca leta z'ubumwe za Amerika cyari cagabishije kongereza amakori ku gihugu ico ari cyo cyose cyari guhirahirira kigashira umukono kuri ayo masezerano. Ubushikiranganje bw'Ubushinwa bujejwe kwivuna abansi buvuga ko abasikare 9 bo mu rwego rwo hejuru harimo ugira karwi mu bafise amapeta yo hejuru He Weidong birukanywe mu mugambwe w'abakomuniste uri ku butegetsi. Ubwo bushikiranganje buvuga ko irukanwa ryabo ryatewe n'ubusoma bw'amahera menshi n'inkurikizi zikomeye vyateye. Inkuru ya Anbarsani Edrajane mugiye gushikirizwa na Giselle Bergwa. Isezererwa rya General He Weidong ni rya mbere ribaye ryo gukuraho general uri ku mwanya mu nama nkuru y'ingabo mu myaka 50 ishize, kandi n'impinduka nini zidasanzwe. Isezererwa rye risobanuye byinshi muri politiki kuko yari mu nama ya biro politiki ya komite nyobozi urwego rwo hejuru rufata ibyemezo mu Bushinwa. Kuva muri Werurwe ntaragaragara mu ruhame, ariko iperereza ku bikorwa bye ntiryari rigeze ritangazwa n'ubutegetsi bw'Ubushinwa. Isezererwa rye ryabaye iminsi mike mbere y'uko komite nyobozi y'ishyaka rya gikomunisti itangira inama ya 4 y'inteko rusange i Beijing. Perezida Xi Jinping yagiye ashyira imbere kurwanya ruswa mu nzego zose z'ubuyobozi kuva yagera ku butegetsi imyaka 10 irashize.
abasesenguzi bavuga ko ruswa imaze igihe ari ikibazo mu gisirikare cyane cyane kuva Ubushinwa bwatangira gufungura ubukungu bwabwo mu myaka y'1970 ariko banavuga ko politiki yo kurwanya ruswa ikoreshwa na Perezida Xi Jinping nk'intwaro yo gukuraho abo batavuga rumwe mu myanya y'ubuyobozi. Umucamanza wo muri Pologne yanse kurungika mu Budagi umunye Ukraine aronderwa n'ico gihugu yagirizwa guturisa umuhora wa gaze wa Nord Stream mu 2022 abuza ko gaze y'Uburusiya ishika iburaya. Uwo mucamanza ntiyaciye urubanza rwerekeye ko uwo akekwa k'icaha yagikoze ariko avuga ko gusambura ibikoresho bijaye n'amasoko ntanganguvu vy'Uburusiya mu gihe c'intambara ari gikorwa cumvikana. Yavuze ko Volodymyr Zelensky ubu yishira kizana kandi ko igihugu ca Pologne gihegerezwa kumushumbusha ku gahombo yagize. Ubudagi bufise imisi 3 yo kunguruza urwo rubanza. Ishami rya ONU rijejwe imfungurwa kw'isi ritera kamo Israel kurekura imfashanyo zikinjira mu buraruko bwa Gaza aho inzira yo kurubibe ingirakamaro cyane icugawe naho habaye ihagarikwa ry'intambara. Mu kwezi k'umunani haratangajwe ikigoyi mu buraruko bwa Gaza. Ubu naho PAM ivuga ko naho imfungurwa nyinshi ziriko zirinjira mu bumanuko itarashobora gutangura kuzikwiragiza mu buraruko. Inkuru ya Imogen Fox mugiye gushikizwa na Latifa Mutesi. Inkunga yinjira mu majyepfo ya Gaza imaze kwiyongera aho muri iki cyumweru hinjiye impuzandengo y'amatoni 560 buri munsi. Amashyirahamwe y'umuryango w'abibumbye avuga ko iyo nkunga idahagije kandi kitagera ku bayikeneye kurusha abandi. Mu majyaruguru ya Gaza Isiraheli yacyafunze ahantu habiri h'ingenzi ho kwambukira. Gukomeza gufunga izo nzira bivuze ko abaturage bo muri ako gace aho inzara yemejwe mu kwezi kwa Kanama batabona uko bagezweho ibiribwa bihagije. Amashyirahamwe atanga inkunga aracyahura n'imbogamizi zikomeye zo kugeza ibikoresho biturutse mu majyepfo bijya mu majyaruguru kuko imihanda myinshi yashenywe n'intambara indi ikaba itakiri nyabagendwa kuko ikirimo ibisasu bitaraturika. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ushobora guhashya inzara ikomeje kwibasira ako gace ariko ngo kugira ngo bigerweho impaka yose yuzuye Isiraheli na Gaza igomba gufungurwa kandi inkunga ikiyongera cyane kugira ngo igere ku baturage bose bayikeneye. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ari Washington mu biganiro bikomeye biteganijwe kubahuza na Donald Trump. Iyo nama ibaye inyuma y'umunsi umwe Trump avuganye na Vladimir Putin kuri telefone anemera gutunganya inama izobera muri Hongrie yo kuganira ingene intambara yorangira. Agishika Zelensky yavuze ko Uburusiya buriko bwihutira ameza y'ibiganiro mu ntumbero yo kubuza Amerika guha Ukraine misile zirasakuriza Tomahawk. Ku munsi wa gatanu yarabonanye n'abasarukira Raytheon uruganda ruhingura izo misile. Ariko Trump ntaratomora ko Ukraine izohava ironka izo misile akavuga ko Amerika idashaka ko mu bubiko bwayo hasigara hagaragara. Prida urakoze Siria Kamuhawe nayo kora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera i Nairobi aho ibihumbi by'abantu bunamira Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya bateraniye muri stade y'igihugu mu muhango wo kumusezera wateguwe na leta. Urupfu rwa Odinga watabarutse yujuje imyaka 80 rwateye umubare w'abantu benshi cyane guteranira mu mijyi itandukanye y'igihugu mu kumwibuka. Inkuru ya Akisa Wandera uri Nairobi murayumva mu ijwi rya Le Majesté Barenga. Bari basidukanye niyo nkari benshi baje kwibuka uwo bita baba mu Giswahili canke data mu Kirundi. Bari bafise amashami n'udukoni mu minwe, ikimenyetso cy'umubabaro mu muco w'ubwoko bw'abaluo. Bwana Raila Odinga asanzwe yamukamwo. Ikimodoka rutura ca gisirikare cazungurutse ikibuga aho mubiri wa Raila Odinga wari washizwe kugira wunamigwe. Umugigwa usanzwe ukogwa mu guhishubahiro uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere. Naisinzi y'abakunzi yo amenyekanye imyaka myinshi muri Kenya batavuga rumwe n'ubutegetsi barangwa n'amarira n'amaborogo mu gusezera uwabo. Bwana Raila Odinga yari umwe mu banyepolitike bafise ijambo rikomeye cyane mu gihugu ca Kenya. Yigeze kwiyamamariza ku mukuru w'igihugu inshuro zitanu zose ariko ntiyashoboye gutsinda aho yamaze imyaka myinshi arongoye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya. Raila yarazwi cyane nk'umwe mu banyepolitike bakunda ibiganiro no gutorera amatati hadakoreshejwe ingimba, aho yagizwe akatari gake umuhuza matati haba mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke ku rwego rwa Afrika yose. Amabanga yayihawe n'ishiramwe ry'umwe bwa Afrika New African
mu baje kumunamira ubwa nyuma hari abaje bava mu mahanga harimo abakuru b'ibihugu bo mu karere n'abaseruka ibihugu vyabo mu gihugu ca Kenya. Umutekano wowo wari wakajijwe cane no munsi nyuma yuko habaye intureka ivuye ku bantu benshi bari bitabiriye umuhango wo kunamira Bwana Odinga, aho umubiri wiwe wari washizwe ku munsi wa kane. Kwera ubwinshi bwabo bikaba vyari vyagoye inzego z'umutekano gushiraho urutonde kubera umusenukano n'ubwinshi bw'abari baje kumwunamira, aho vyabaye ngombwa ko igipolisi gikoresha ivyotsi bijyana mu maso hamwe n'amasasi yica, bituma abantu batatu bitaba Imana. Bitegekanje ko abifuza gusezera ubwa nyuma Raila Odinga bazohabwa akanya imbere yuko Bwana Raila Odinga aja no guhambana iteka mu rugo rw'iyo kavukira mu burengero bwa Kenya ku munsi w'Imana uza. Inkuru ya Akisa Wandera. Inzira y'ingenzi y'umupaka wa Afghanistan na Pakistan yafunguwe by'agateganyo mu guha abanya-Afghanistan magana uburyo bwo kugaruka iwabo. Imipaka yose yafunzwe mu gihe hafi cy'icyumweru kubera imirwano hagati y'ibihugu byombi. Inkuru ya Ambarsane Terajani muragezwaho na Ferenga Kwaye. Umutegetsi w'Abatalibani yavuze yuko abantu bakomeje kuza baca mu muhanda wa Spin Boldak, benshi bakaba ari abimukira b'abanya-Afghanistan birukanywe muri Pakistan. Amasezerano yo guhagarika imirwano yagombaga kumara amasaha 48 none yarangiye. Nta tangazo ryari ryashyirwa ahagaragara rivuga yuko icyo gihe gishobora kongerwa, gusa nta bimenyetso bigaragaza yuko hari imirwano mishya ishobora kwaduka. Abategetsi bo muri Afghanistan bavuze yuko hari intumwa zabo zizajya muri Qatar kugirana ibiganiro na bagenzi babo bo muri Pakistan. Pakistan ariko nta kirabivugaho. Iyi mirwano mishya yadutse nyuma yaho Islamabad iregeye Kabul guha ubuhungiro intagondwa z'abayisilamu zishaka kugaba ibitero ku bashinzwe umutekano muri Pakistan. Mu byumweru bishize hari abantu babarirwa mu mirongo baguye muri iyo mirwano. Nubwo ibihugu byombi byigeze kurwana, iyi mirwano mishyashya nibaye mibi kurusha iyindi yabaye mu myaka ishize. BBC gahuza miryango tugeze ku isa moya zibura iminota 18 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza. Iyi ni BBC gahuza, wumva no kuri bbcgahuza.com. Ndi Prudence Ngiyumva. Tujya mu Burundi aho abanyagihugu muri komine ya Gisuru bakomeje kwitabira ubuhinzi bwa kijyambere, bafatira urugero ku mugiraneza w'umunyamerika uba muri iyo komine. Umunyamerika uzwi nka Daniel Johnson iyo avuga ko iyo abonye umusaruro awugaburira abana barenga 300 bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga biga mu ishuri yashinze. Bimwe mu byahinga rero birimo inanasi, ibitoki n'ikawa. Ibyo bikaba bifasha abahatuye kubona akazi gatunga ingo zabo. Ni inkuru ya Patrick Waso. Aha turigo turagendura imirima ya kijambere iri ku mutumba na komine Gisuru. Iyi mirima itotahaye ni y'umugira neza Daniel Johnson iri ku mahegitari arenga 200. Irimwo bitegwa bitandukanye harimwo ibigazi, ikawa, inanasi, ibitoke, uburo, ibigori, ibiharage, ibiraya, ibijumbu, umuceri, eka n'imboga z'ubwoko bwose zirimigwa mu mwonga. Iyo mirima rero niyo imufasha kugaburira abana barenga 300 bagendana ubumuga bwo kutavuga eka no kutumva biga mu ishuri wenyene yashinze. Hafi vyose turima ngaha turimbura ngaha biragenda kwishure gufasha kugaburira abo bantu. Jewe kumbure igihe nashobora kurima ikintu neza kubasumba barashobora kubibona ngene twabikoze, nabo nyene rero bakavuga ko babikoze nkuko eka naco tubikore nkuko. Urumva ni kuntu jewe rero ndashobora kutahura ubuzima bwabo no kumbure kuhanura ibintu bito bito igihe ndabona hari ivyo no bafasha mu vyumviro ingene yo kurima. Kirinyota Stefani Karangwa Kalaveri birenza amaso anezi bari bakurikirana ibikorwa muri iyo mirima ku munsi bavuga ko bahungukiye vyinshi. Mu kibano ciwanje mu muryango ndimwo gafaranga bampemvye karanyunganira mu muryango, tukaronka n'utwo twifashisha mbere n'utwo tworora tukatugura muri utwo dufaranga baduhemvye.
si ibintu twari dusanzwe turima mu matongo y'iwacu, ni ibintu dukora ku buhinga bwo ku mirongo. Iyo tubikoze rero turabona yuko tuba tuhakuye ubumenyi. Ndi umupfakazi, mfise abana 4, karamfasha gusomesha abana ku ishure, karamfashije kuronka homba ho nkura rasiyo ya buri munsi. Abategetsi barashima ibikorwa Daniel Johnson arangurira muri komine Gisuru. Buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere aratera kama abanyagihugu arongoye kumufatirako akarorero. Uravye kujya kuntu harima amatomate n'ibindi bintu by'imboga ku mazi n'ubuhinga bukomeye, kwifuza yuko kumbure n'abantu bacu bo ngaha Buhumuza bashoboye bakabikora murazi no muci nta kibazo agira, bakarusho bica bija muri wa mugambi w'igihugu kubandanya dutera intambwe mu bijanye n'uburimyi, tutaraba ngo ni muci, tutaraba ngo ni ryari ngo tuzorima ari uko imvura yaguye gusa. Intabire ikoreshwa muri iyo mirima iva mu bitungwa yorora kuri uwo mutumba bigizwe ahanini n'ingurube, inka hamwe n'indogoba. Muri komine Gisuru, Patrick Waso. Tugume ku nkuru z'ubuhinzi n'ubworozi ariko noneho mu Rwanda. Yarangije kaminuza ariko wiyeguriye ubworozi bw'inkoko. Uti byagenze gute? Nyuma yo kurangiza amashuri mu icungamutungo akabura akazi, Clemence Murekatete mu ntara y'Amajyepfo avuga ko yatangiranye inkoko nke byo kwanga kwicara ntacyo akora. Nyuma y'imyaka 5 y'ubu bworozi bw'amatungo magufi, ubu ngo yiyemeje kubukora by'umwuga uhoraho. Kuba Clemence wa wundi wesaga nk'uwabuze akazi burundu ariko ntakabone, ageze ku rwego rwo gutanga ibyo yasabaga abandi akabibura, avuga ko ashaka ko biba urugero ku bandi ndetse bikanababira intege. Jean Claude Mwambutsa yaramusuye adutegurira inkuru. Ahandi ni mu murenge wa Mukura w'akarere ka Huye, nasuye umworozi w'inkoko Clemence Murekatete. Imbere yanjye ndabona inkoko nyinshi uhereye kuzikuze zigeze igihe cyo kubagwa ndetse n'imishwi imaze umunsi umwe ivutse. Murekatete avuga ko yatangiye uyu mushinga kubera uburakari yatewe no kubura akazi mu gihe yari arangije amashuri ya kaminuza. Naranditse ndakora ibizame numva kuko urumva imyanya niba ari umwe tukawupiganirwa turi abantu bangahe, uw'amahirwe ubundi niwe ukabona. Mbona ko n'ubundi guhora umuntu ashaka akazi ntakabone, mbona naguma ndindira cyane ntegereje gukorera abandi. Nigira inama yuko nanjye natangira nkahera kuri bike nkareba ko bikunda. Murekatete avuga ko yatangiranye inkoko abarira muri mirongo, nazo zavuye mu dufaranga duke yasigamaga ku nguzanyo yo kwiga izwi nka bourse. Kuri ubu avuga ko afite izisaga 3,000 kandi nyinshi ngo nizo yagurishije. Ubworozi bwa Clemence bugamije isoko kuko yorora izitanga inyama, izitanga amagi ndetse n'izishobora gutanga byombi kugira ngo agere ku musaruro, ariko bimusaba kwiyuha kuya kuko inkoko zikiza z'umunsi umwe ubundi genda demara. Zana inkoko z'umunsi umwe bisaba kuba nateguye ikiraro neza, nkagiteramo umuti, nkwica udukoko, ubundi nkazishyushya, nkirinda ko hashyuha, nkirinda ko hanakonja cyane, nkazigaburira ku gihe, nkaziha n'amazi. Ntavuga yeruye ingano y'umutungo amaze kugeraho, ariko avuga ko yawubarira muri miliyoni 20 kandi ngo inzozi zo ntizigarukiraho. Hano hose nahaguriye icyanya cy'ubworozi kugera epfo mu Kabande hose nahanjye. Ndifuza kuzagura ku buryo uzagaruka nk'ibihumbi 100, nzorora ubwoko bwose. Arushaka korora sasu, arushaka korora koroyira, arushaka korora poulet de chair arizo z'inyama, byose ajya ngana. Murekatete afatanya aka kazi no kwita ku rugo rwe, dore ko yashatse. Nibajije uko afatanya aka kazi no kwita ku muryango. Ikibazo nkibaza umugabo we Gedeon Shimwa. Ibintu byose ko umuntu ari gahunda aba yihaye, ntabwo ari akazi gasaba kurara amajoro, si akazi gasaba iki. Iyo ari ngombwa arazinduka nk'ibisanzwe akajya mu kazi ke, nanjye mba ndi mu bindi tugahurira mu rugo. Yaba atabashije no kujyayo nkajyayo, nkasimbuka nkajyayo nkamurebera, kuko hari imirimo wa mugana abagore baba bakora igiye itandukanye, ariko ntabwo icyo gihe agomba kubijyamo wenyine ngo abyizirikemo. Ndasimbuka nkamureberera nawe akaba akora indi yo mu rugo,
cyangwa se yaba hari nanjye nkaba ngiriye mu rugo nkora tukahuza. Nyuma y'imyaka 5 Murekatete avuga ko agiye kwagura ibikorwa bye kurushaho. Warateganya kubaka ibagiro rigezweho kugira ngo ajye acuruza inkoko zibaze. Ngo arifuza no gukora uruganda rutunganya ibiryo by'amatungo kuko ari bimwe mu bimugora kuboneka. Ibi bikaba nabyo bizamwongerera ishoramari kuko azabigurisha no ku bandi borozi. Uyu watangiye byo gushakisha akazi kuri ubu ngo asanga afite ibyo gukora bitagira umupaka. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Tuva mu majyepfo y'u Rwanda i Huye ariko tukiri mu Rwanda nk'ijambo Yves Bucyana mu mikino. Baje kubasuhuza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino usa n'ukomeye uzaba ku cyumweru, APR FC icakirana na Mukura Victory Sport i Nyamirambo. Uwo mukino uzabanzirizwa n'uwa Police FC inayoboye urutonde rwa shampiyona ihura n'Amagaju. Ku munsi w'ejo kwa gatandatu AS Kigali izakina na Marine, Bugesera yakire Gasogi United, Muhanga ikine na Etincelle, naho Rayon Sport ikazakina na Rutsiro. Nkomereze mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League izakomeza nyuma y'imikino mpuzamahanga. Umukino ukomeye cyane n'uzahuza Liverpool yakira Manchester United Anfield ku cyumweru, ariko Arsenal iyoboye urutonde yo ikazakina ku munsi w'ejo. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Liverpool yagiye mu kiruko cy'imikino y'ibihugu mu minsi 10 ishize, imaze gutsindwa imikino 3 yikurikiranyije mu marushanwa atandukanye. Manchester United ku rundi ruhande yaruhukanye akanyamuneza k'intsinzi no kuzamuka ku rutonde rw'agateganyo. Ariko Red Devils ntiratsinda imikino 2 yikurikiranyije ku mutoza Ruben Amorim yatangira kwitoza mu mwaka ushize. Kuba rero umukino wa mbere w'isubukurwa rya Premier League uzahuza ya makipe y'amakeba ni ikindi kizami ku batoza bombi bazatangiramo igisubizo cya nyuma kuri stade Anfield ku cyumweru. Manchester United iheruka kwatsindira muri 2016, icyo gihe tozwaga na Louis van Gaal, yakurikiwe n'abandi batoza 5 batandukanye, bose batashye imbokoboko batsindiwe kuri iki kibuga. Nubwo bimeze gutya ariko umutoza wa Liverpool Arne Slot azi neza ko bitazoroha, cyane ko mu mikino 8 yose ya shampiyona 2 yonyine ni yatinjijwemo ibitego nibura 2. Twinjijwe ibitego byinshi, ibyo rwose ni ukuri. Twatsinzwe 9, 4 muri byo ku mipira y'imiterekano, aho niho tugomba kwikosora. Iyo utsinzwe imikino 3 yikurikiranije wambaye umwenda wa Liverpool, ugomba gusubiza mu mukino ukurikira ikipe yari yose mwakina. Arsenal yo yicaye ku isonga ry'urutonde izasura Fulham mu burengerazuba bwa London, izi kw'intsinzi yonyine ari izayigumisha kuri uyu mwanya. Cyakora nubwo The Gunners yatakaje umukino umwe gusa muri 18 heruka gukina na Fulham, iyi kipe iri muri nke zatesheje Mikel Arteta gutwara Premier League mu mwaka ushize igihe hagamwaga 1-1 i Craven Cottage. Mbere y'umukino Bournemouth izajya ku mwanya wa mbere nitsinda kuri Palace, ariko Chelsea izabimburira andi makipe ku munsi wa 8 ejo kuwa gatandatu icakirana na Nottingham Forest. Brighton izakira Newcastle, naho Manchester City ikine na Everton. Tottenham izahura na Arsenal mu wundi mukino wo ku cyumweru. Urakoze cyane Prida. Ahandi muri shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi, umukino ukomeye cyane mu mpera z'icyumweru uri mu Budage muri shampiyona ya Bundesliga, aho Bayern Munich izesurana na Borussia Dortmund. Nsoreze muri tenisi, umuyapanikazi Naomi Osaka yivanye mu irushanwa rya Japan Open mbere y'imikino ya 1/4 kirangiza kubera imvune y'ukuguru yagize ubwo imikino yari igeze muri 1/2. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana mu mikino. Mu kiganiro baza muganga uyu munsi turajya mu Burundi, ahamaze igihe havugwa indwara ya kolera yasubiye kuhaduka. Indwara yabaye karande imaze imyaka ikabakaba 50 ivugwa mu Burundi, ariko se kuki itarandurwa burundu? Ni kimwe mu bibazo umugenzi wanjye Prudence ku magenge abaza muganga. Muri iki kiganiro turi kumwe na muganga Alexis Ndayisenga akora mu bitaro Tanganyika Hospital mu gisagara ca Bujumbura. Naho kolera ari indwara abantu benshi bazi canke bamaze kumva, reka muganga Ndayisenga
abanza twibutse uko kolera imeze n'ikiyitera. Ni indwara rero y'ubwandu, ubwandu butera gucibwamwo cyane bivuye ko umuntu aba yarafunguye imfungurwa canke akaba yaranyoye amazi arimwo ubwo bwandu buterwa n'umugera witwa Vibrio cholerae. Ni ukuvuga rero mu kwandura canke mu kwandukirwa bica mu kanwa. Mu by'ukuri umuntu bisaba yuko aba yarafunguye imfungurwa canke akaba yaranyoye amazi yanduye canke bikavana nk'umuntu yakoranye mu ntoke n'umuntu asanzwe afise iyo ndwara, hama ntibiheze ngo bishoboke yuko akaraba n'amazi meza n'isabune, aho naho nyine numva arashobora kuyandura mu gihe aciye aza gukora nko mu kanwa canke agakora ku mfungurwa aza kwihereza. Iyo ndwara mu Burundi rero yateye bwa mbere mu 1978 inyuma y'imyaka 45 canke irenga 45 n'ubu iracavugwa. Iri mu ndwara menga muvuga mu gifaransa ko ari maladie endemique. Sinzi ko mu Kirundi umuntu yavuga ati ni indwara yashinze imizi. Mudusobanurire indwara endemique canke maladie endemique no kuvuga iki? Aho ni mu rurimi rw'igifaransa, no kuvuga mu Kirundi no kuvuga ni indwara iguma yibonekeza imyaka yose itigera ihera. Mu bisanzwe hariho icyo babanza kwita indwara epidemique, no kuvuga hari ibiharuro bafatira ko bakavuga ati iyo ndwara yateye epidemi canke mu Kirundi ivyo bita ikiza. Hama mu gihe rero ico kiza kidahise gihera ubwo nyene bikaguma vyibonekeza niho bavyita maladie endemique, no kuvuga indwara iguma yigarukiriza ubudahera. None uwo mugero uyitera mwavuze kugira ngo umuje urasubira kwandukira abantu winyegeza hehe, uburi hehe mu gihe iyo ndwara itaba yateye? Ni kuvuga mw'ico gihe indwara ibiri hajya mu buzu bwa sugumwe, hama ugasanga kumbure kubera ibintu vy'imyuzurira canke ibintu vy'uko abantu baza barihereza amazi atari meza, iyo ndwara bagaheza bakayandura. Bivuze ko uwo mugera rero uri aho hanze mu bidukikije ntushobora kuhapfira uguma uri muzima. Umuntu niwe abika uwo mugera muri we, hama akaza arawushira mw'ivyo bibanza nababariye, hama abantu nabo kumbure mu gufata ibintu biba vyaciye aho hantu bagaca baheza bakandura ubwo bwandu bw'iyo ndwara. None bisigura yuko uwo mugera urashobora kuguma mu muntu atagwaye, mugabo umunsi umwe nk'uko muvuze hagize aho yituma wa mugera ugaca ukwiragira hanze. Egome, umuntu arashobora kugendana uwo mugera ntagire ibimenyetso vy'indwara. Hariho ibice bitari bito abantu bandura uwo mugera bakaguma bawugendana canke bakagira utumenyetso duto icyo twita mu gifaransa les symptômes bene, ku buryo bitamutera amakenga ngo arinde no kuja kwa muganga. Uwo mugera mugabo uwo muntu wewe aguma wanduza igihe hose agiye kwitabarira ahantu, uwo mugera arawusigaho. Nkurikije insiguro muriko muraduha, no kuvuga ko mugera ntushobora kurandurwa ngo uhere mu Burundi ntizosubire kumva havuga korera nkuko bishika no kuzindi ndwara. Birashoboka yuko uranduranwa n'imizi ahanini no kuraba ibijanye n'isuku, hagakwiragizwa amazi meza ahantu hose ku buryo abantu baba bacirukira kuza kunywa amazi bavomye ahantu hariho hose. N'ibi bibanza nyine hakunze kwibonekeza indwara ya kolera, n'ahantu usanga hari abantu bakivoma amazi yo mu kiyaga ca Tanganyika canke bagakoresha ayo mazi nyine mu guteka ibintu ntibaheze ngo babihishe, cyangwa ugasanga mbere hari n'abayanwa. Umva mw'ico gihe iyo ndwara biragorana yuko yoranduranwa n'imizi. Kwiranduranwa n'imizi rero nuko haheza hagashigwaho uburyo buboneka bujanye n'amazi meza abantu bihereza, ibijanye n'ubuzu bwa sugumwe bukwije amategeko, ku buryo umuntu naho yoba wufise uwo mugera akaja kwitabara biherera nyene mu kazu ka sugumwe atahandi hantu bishobora guca ngo abandi bantu bashobore kuwandura. Ko umuntu uko bigenda kose haragera igihe bikamuheramwo akavugwa agakira. Mugabe ingorane rero yuko twama mu ngorane z'amazi meza, nico gituma uwo mugera uheza bikagorana kuwurandurana n'imizi. Muganga Alexis Ndayisenga ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi. Ikiganiro waza muganga cuno musi nakigarukiye nahuta. Murakoze Prime Ndiko Magenge na muganga mwaganiragane namwe musoje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko ibihumbi by'abantu bubunamira Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya bateraniye muri stade y'igihugu i Nairobi mu muhango wo kumwibuka wateguwe na leta. Nkubwira ko ejo nimvo nimvano
ku cyumweru ni ibice bibiri by'urunana niba utarabyumvise muri iki cyumweru nakubwira iki wakoze guhitamo BBC gahuza miryango kuri uyu wa gatanu ndetse no muri iki cyumweru ndi Prudence Nyuba uraharyana weekend nziza